Kaze bakunzi ba K90 TV ni Amos Ngarirano muri kumwe ni mu rukurikirane rero rw'ivyaranze urukino rwa Bumamuru na Flambeau du Centre finale yabereye hariya mu gisagara ca Kayanza aho twaganiriye n'umumenyesha makuru w'inkino kuri radio Umuco FM Emmanuel Bangwasi Ndayizeye hariya mu ntara ya Ngozi atwiganira ku bijanye n'umugwi wa Bumamuru ugiye guserukira igihugu amahigo ufise ndetse n'ingene ushobora kuvyifatamwo mu mahiganwa mpuzamakungu mu gihe ari Bumamuru zoserukira Burundi mu nkino za Confederation Cup. Tumukurikire. Emmanuel Bangwasi uri umumenyesha makuru w'inkino mu ntara ya Ngozi kuri radio Umuco FM. Urukino rwa nyuma rwa finale ya Coupe du Président warangiye Bumamuru yashoboye gutwara igikombe ku itsindo 3 kuri kimwe imbere ya Flambeau du Centre yabaye ya kabiri mu gihe Bumamuru yotashoboye no kuja mu 8 ya mbere ku bwanyu no nsinzi ya Bumamuru muyibona gute? Anivyo Amosi ujye kuraba ino nsinzi y'umugwi wa Bumamuru n'insinzi amwe rusange ubona ko n'umugwi wakoreye kandi biboneka ujye kuraba urukino muri rusange bagiye gukora Flambeau du Centre. Flambeau du Centre n'umugwi ukomeye kandi turavyemera ni ikibazo cya kabiri mw'ingano ya Primus League ariko bisigura ko urukino rwa nyuma kenshi urukino rwa nyuma rumaze kwitwa final urukino rwa no out ntabwo ari urukino ukina uzosubiriza bica bivana ukuntu umuntu yateguye urabona ko ngwi wa Flambeau du Centre uje mu kibuga bwa mbere hakiri kare baratsinda igitsindo cya mbere kuri penalty bice kuri umukinyi Savage ariko ngwi wa Bumamuru nabwo bacitse inkokora urabona ko bamwe bakina baragombora igitsindo cya mbere barashira muri cya kabiri nacaje ko umukinyi Byamungu Raoul umukinyi twabaye ko ari umusatirizi akomeye kurana n'umugwi wa Bumamuru arugiye kuraba umukino muri rusange ukuntu rwagenze Bumamuru gutwara kino gikombe yore ko bazoserukira Burundi atakabazo na kino kandi bimeze neza. Biratangaje kubona Bumamuru yatsinze ino finale mu gihe yari yakuyemo nk'imigwi ya Messager Ngozi Vitaro n'iyindi kandi rwa Flambeau du Centre nawe bari bagerageje kuramwo urukinzo n'umugwi wa Musongati. Nibaza ko ni ikintu gikomeye kuko kuraba ibintu byose kugira ishika kino finale ariko nk'uko bivuze kugira mu gice cya kare gishiki cyane umugwi wa Flambeau du Centre wakuye umugwi wa Rukinzo ugiye umugwi nawo wa Bumamuru wakuye umugwi wa Messager Ngozi umugwi wa Flambeau du Centre wakuye kandi umugwi wa Musongati umukeba ariya Igitega Bumamuru kandi nayo yakora umugwi wa Vitaro iyo kurakura n'umugwi wa Bumamuru utsinda umugwi wa Messager Ngozi umugwi watwaye kino gikombe cya Coupe du Président baseruka n'Uburundi mu nkino za Primus League kandi batsinda n'umugwi watwaye wabaye equipe championne no mwaka ari kino agera kumugwi wa Bumamuru wakoze bikomeye batsinda kandi muri demi finale no mugwi wa Vitaro mugwi ufite ibikombe byinshi ga mu Burundi unaseruka n'Uburundi wa kino gikombe ikindi kintu kiboneka ariko mugwi wa Bumamuru gutsinda kwa runo kino rwa finale nta gitangaza na kimwe kirimo kandi umupira berekanye no kuri stade Gatwaro bone ko mugwi uzoserukira Burundi bimeze neza kuri cyo guserukira Burundi guserukira Burundi umugwi wa Bumamuru utaje muri mu migwi 8 ya mbere twumvirije umumenyereza yavuze yuko atari ko arihutira cyane ko gukuramwe abakinyi ngo abahindura ahubwo ari ukongererezamwe naho bumva ko azokongereza ko nasanzwe hafi bahari tugiye no ku kibazo cy'uburyo Bumamuru irashoboye guserukira igihugu bya nyabyo cyane n'ivya bindi byo kugenda iserukira igihugu rukino rumwe gusa tugize imisi tubona ndetse ku migwi myinshi ya hano iwacu mu Burundi sinibaza ko ariko bizogenda ni kigenda ko nakubwira ati mu kanya gaheze ugiye kora mugwi uko witwaye uko byagenze nivyo ugiye kora kubijanye n'uburyo n'umugwi atari kirenga ariko uburyo bwo mbona ntibubuze mugabo ubu nabwo ari Bumamuru yonyene ako izoba ifashijwe n'igihugu hamwe n'abandi bazoterera urabona ko Bumamuru bagiye gutegura kandi araboneka ko umupira berekanye bazoserukira Burundi bimeze neza. Urakoze cyane. Ndagushimiye.